Nagomba ndakwereke igituma abantu benshi na cane cane urwaruka ruba rufise ama ambition canke rufise ahantu rwifuza gushika mu buzima bwabo, ugasanga ntibashobora gushika aho baba bifuza gushika kubera iki kintu ngomba ndakubwire ngaha muri kino kiganiro canke muri kano kavideo gatoyi, akavideo koroshe kuraba, akavideo kumbure na wewe gashobora kugufasha kugira ico wokavugako ngaho muri commentaire hepfo, uce ugira ico wotubwira ngo twumve vy'ukuri ivyo twiyumviriye natwe yuko ari ivyo usanga dusangiye na wewe. Abantu benshi iyo afise nka projet kanaka canke iyo afise umugambi kanaka, kenshi uzobirabe usanga yizeye ahantu azokura uburyo bwo gukora iyo projet. Kenshi cyane usanga yizeye avuga ati yo ndafise ONG yanyemereye kuzofinansa umugambi wanje. Murabizi by the way yuko urwaruka rwinshi usanga rufise ama projet atandukanye, ugasanga rwaranditse ama projet ku mpapuro, ariko ugasanga ayo ma projet haheze imyaka 5, haheze imyaka 10, izo projet nta nimwe yigeze ija mu ngiro. Kubera iki? Kubera kino kintu ngomba ndakubwira. Ugasanga yarizeye ONG kanaka, ugasanga yarizeye banki kanaka, hariho abantu bama bariko baravuga nabo muri banki canke mu ma ONG kugira ngo bashobore gushiramwo amafaranga mu mugambi wiwe, canke ugasanga arafise se wabo ari za Burayi canke ari za Amerika canke ari ahandi yamwemereye amafaranga canke kantine wiwe, canke ugasanga arafise umuntu muri famiye iwabo yama ariko ararondera, yama agendayo mbere bakavugana akamubwira nzobikora, ariko ugasanga haraheze n'imisi myinshi cyane, ugasanga iyo projet canke uwo mugambi canke ugasanga n'uwo muntu ashobora kuba yaramwemereye amafaranga ntarayamuha. Kubera iki none ibi bikunda gushika? Ico nagomba ndakubwire muri kano kavideo kagufiya, nawe ugire ico ubimbwiyeko vy'ukuri kugira ngo dushobore kuganira, kugira ngo dushobore kuyaga, kuko hano twama twifuza yuko twoganira ibintu canke ivyiyumviro byoshobora kudufasha kugira ngo dushobore kuduga, byoshobora kudufasha kugira ngo dushobore gushika kw'iterambere. Icananiranye rero igikomeye cane kugira ngo project yawe canke aho wifuza gushika canke za ndoto zawe warota ukiri mutoyi gushika n'uno munsi ukabona nturazishika, kubera wagumye uronderera hanze, ni kubera wagumye uhanze amaso abandi bantu. Wewe usanga wariyibagiye, wewe ugasanga nta n'icizere wifitiye, mugabo ukaguma uvuga ngo banaka bazobikora, uriya ONG, leta canke umugambwe kanaka canke association ndimwe canke babandi twavugana bazobikora, bazomfasha, mugabo ugasanga wewe wariyibagiye, wewe ntiwisizemo muri ivyo bintu. Iyumvire gatoya, ni ikintu ciwawe kandi kikuragishinga, mugabo ugasanga wewe warikuyemo, mugabo uhanze amaso abandi bantu. Uravyumva yuko iyo projet uba wamaze kuyinanirwa, Nagomba ndakwereke ukuntu woshobora kuza urakora kugira ngo nawe ushobore kwigira icizere, nawe ushobore kwishira mu bintu vyawe, ushobore kwishira hagati na hagati y'ibintu vyawe kugira ngo ivyo bintu vyawe canke uwo mugambi wawe canke izo ndoto zawe ushobore kuzishikako. Igituma ibintu vy'abantu benshi bikunda gupfira mu nzira, ugasanga bipfira mu mpapuro cyangwa ugasanga bipfira mu majambo, ni kubera usanga kenshi bikuyemwo muri ivyo bintu, ugasanga bahanze amaso abandi bantu, ugasanga bahanze amaso ama ONG, ugasanga bahanze amaso amabanki, ugasanga bahanze amaso abo muri famiye iwabo, cyangwa ugasanga bahanze amaso umutunzi wo muri famiye iwabo kugira ngo azobafashe gukora ca kintu, ariko ugasanga we nta kintu na kimwe yikontako canke nta kintu na kimwe avuga ati jewe nanje muri kino kintu nzokora iki. We gusa avuga ati je ndafise umugambi hama abana bazozana amafaranga, mugabo ugasanga wewe nta kintu na kimwe yiyizeye, nukuvuga ntiyizeye nawe nyene. Reka ndakubwire ikintu kimwe, umuntu akomeye cyane uno munsi ashobora kuba yaragize uruhongore rw'inka, nuko ashobora kuba yatanguje inyana y'inka imwe, canke umuntu ashobora kuba yagize uruhongore rw'impene canke uruhongore rw'inkoko, afise inkoko nyinshi canke udukwavu twinshi, canke afise amatongo menshi. Ntiyahereye ku matongo, kumbura ashobora kuba yarahereye no ku cibare n'akantu gatoyi, n'agakebere gatoyi, hanyuma gutyo mu nyuma akagenda araronka inguvu zo kugura ahandi. Yumvire gatoyi,
burya kugira ngo ushobore kuronka umuntu agufinansa nuko na wewe ashobora kubona aho uba warageze, nuko ashobora kubona ati naka yaragize inguvu kugira ngo ndamushimire ku nguvu ziwe yakoze, cyangwa kugira ngo ndamushimire ku byo yagize, reka nanjye ndamutere inguvu nshiremo inguvu ziwanje kugira ngo ashobore gushika kure. Nuko kugira ngo bashobore gufinansa projet yawe baba baravuga ati naka yaragize confiance, naka yarizeye projet yiwe arayitangura, reka natwe tumuterere inguvu zacu kugira ngo ijya projet ashobore kuyishikana kuri za ndoto ziwe, kugira ngo ijya projet ashobore kuyishikana kure habaho. Mugabo wewe waribagiye, waranditse ushira ngaho wibaza yuko hari abandi bantu bazoza gukora mu kibanza cyawe. Nagomba ndakubwire yuko uwamaze gutangura hanyuma agatangura buke buke, agatanguza n'umutahe yari afise, uno munsi tuvugana ageze kure cyane rwose. Uno munsi tuvugana kumbure mu myaka 5 inyuma yagenda muri banki gusaba miliyoni, ariko uno munsi ashobora kuba ariko arasaba miliyoni 100 cyangwa ariko arasaba miliyoni 100. Byumvikana yuko yaragize confiance mu mugambi wiwe, arawutangura buke buke. Ariko nawe igituma ibintu byawe bikunda kwanga, igituma projet yawe idashobora gukunda, igituma udashobora gushika ku ndoto zawe, nuko na wewe utafashe riske yo kuvuga ati ntangure bino bintu byanje. Iyo akaba warafashe riske ugatangura, uno munsi ubugeze kure, ikintu rero nyamukuru cyabuze kugira ngo ushobore gushika ku ndoto zawe nuko utigiriye icyizere wewe nyene, nuko utagize icyizere mu mugambi wawe, hanyuma ushobore gutangura wewe nyene, ushobore gutanguza n'inguvu ziwawe nyene, ushobore kwiyumvamo yuko wewe uri umushinge wakijya gikorwa, uri umushinge w'ijya project, uri umushinge w'ijya business, ushobore gutangura kugira ngo ushobore kuburagenda. Abazoza mu nyuma kumbure kuguterera inguvu bazo gusange mu nzira waramaze kugenda ushitse ahantu. Reka ndakubwire ikintu gitoyi, igituma abantu benshi badashobora kuronka financement muri ino minsi ma ONG canke hehe, kenshi baraza bakakubaza ati twereke ibyo wakoze, ugasanga ibyo wakoze ni mix ni neya. Urafise umugambi wanditse mugabo ugasanga ibyo wakoze nta na kimwe gihari. None umuntu usaka agufashe ahereye hehe? Ushaka bagufashe bahereye hehe? Nicyo gituma rero byiza ukwigirira confiance, nicyo gituma byiza ukwigirira icyizere, agasanga by'ukuri wifuza gushika ahantu nta wundi muntu azohagushitsa atari wewe nyene. Uratangura wiyizere, hanyuma utangure gutera intambwe. Ndakurahiye, ndakwijeje, mu minsi mikeyi, mu myaka mikeyi uzoba washitse aho hantu uzoba uri kuragenda. Ariko ikizoba cyatangwe gikomeye cyane nuko uzoba wigiriye icyizere wewe nyene. God bless you, kandi uhoraho yongere ahezagire ibikorwa by'amaboko yawe uri kurakora. Reka tuzosubire.